amareresi urumva ko ico kintu ashaka Sandra ko atashobora kukironka. Yego ariko namangerageza niko kumenya gusa nakubwiye bibuze ni sawa bibonetse ndamuhereza nta kibazo ko urazi yuko yamaze kuba umugore desha yamaze kuba umugore rero sinomufatana bikandi sinakwifuza yuko ashobora kuba mu buzima bubi oya namangwana uko bishoboka byose ariko gusa je ko ndabona yuko kubwanje umenga ndafise ukuboko kumwe kuko bavuga ati ukuboko kumwe ni kwimara ubugi okay kwimara ubugi ego rero je meze nk'ukuboko kumwe rero ego no rero mvuga ati namangwana uko bishoboka byose ariko mbona wapi hari ibintu nyene mbona bitagenda neza so mu bitagenda neza ni byinshi Okay bakunzi banyishu media no kandi ni kuzen John imbere yanyu inyuma ya kamera ni Benisha inyuma yaho twagize urugendo rurerure kugira ngo dushike kandi mu Burundi turabaramukije bivanye naho muri mwiriwe cankwe bwakeye so no munsi turi kumwe na Romantic Boy wo muzi kwizina rya Thomas twaramutse tumugendera aho nka inyishu media twashitse hano kubera ko twumvise ko ari kibazo twaramutse tunamubonye twaciye twibwira ikintu twibwirije twenyene tubona yijiriwe mu maso siko tumenyereye tumubona Romantic Boy umuntu amwenyurira bose umuntu avugana na bose ariko no munsi tukaba twasanze atameze uko yarasanzwe ameze nico gituma twashatse kuganira nawe tuvugane nawe twumva ikibazo ciwe hanini aho gihagaze Romantic Boy mwaramutse bon twashaka kumenya ikibazo mufise ikibazo nyabaki ko tubona umenga mwarahindutse hari ingorane runaka ndazi kiye bibazo ntivyobura urazi yuko mungu amahura n'ibibazo akenshi yego so yoba yiko vyerekeranye na Sandra kuko tugirageje kuraba nibiganiro mwagiye mukora twarimvise turanibonera yuko hari kibazo mwagiraniye na Sandra sinzi nge mwagikemuye ndazi kubera tubonye wijiriwe twibwira ibintu byinshi kubera kuvyo tumaze kumenya twibwira byinshi sinzi ko dusobanurira tukabwira cyane abakunzi banyishu meza kugira ngo bamenye neza kibazo nyabaki cyo bakiriha kugira ngo tumenye ko twogufasha nimba bishoboka cankwe hari uwo gufasha ego ikibazo gihari cambere murazi yuko Sandra byarashitse aramuteye inda maze kumutera inda rero Sandra kiba mwirukani wabo Sandra cyagenda kusaba indaro hanu mbo rero je nacemona ati ko ari je namuteye nda kandi nkaba nzi yuko ari je nashoboye kwimutera ati reka ndamukure mu buzima abayemwe gusaba indaro nacemhitamo kumupangira ego kubwo buremera ko ari wowe wayimuteye bwa mbere nabonye ibiganiro byihakana sinzi impamvu zawe wari ufise kugira wihakana amaraso yawe gusa Thomas ndakubwire ko atari byiza so reka ndakubaze kugeza ya mango Sandra abayeho gute araronka cyafungura umuntu afise imbaye turazwa akenera byinshi bimeze gute ashaka kutubwira muri make kugira ngo twumve mbo Sandra abayeho nyene ubuzima nyene busanzwe nyene nabayeho neza urazi yuko ibintu bibonetse sava abibuze naho urumva nta kundi nyene mu bisanzwe bakunzi banyishu meza uno ni Thomas gusa ngira ngo murumva neza yuko atamerewe neza uko biri kose nijwi giwe ngira ngo muraryumva Sandra mu bintu by'imbanyi turazi ibintu byo gutwaririza ibintu byiki umuntu afise imbanyi abakeneye gufungura ico yumva akeneye wewe arashobora kuba afise iyo opportunité yo kubironka nkuko avyipfuza mbo sinovuga yuko aya mabiro nka misi yose kuko urazi yuko je akazi kiwanje na mareresi okay nemba rero akazi kanje kamareresi rero namangira ko bishoboka byose mbuze biki mu nzira amareresi urumva ko ico kintu ashaka Sandra ko atashobora kukironka yego ariko namangerageza niko kumenya gusa nakubwiye bibuze ni sawa bibonetse ndamuhereza nta kibazo ko urazi yuko yamaze kuba umugore desha yamaze kuba umugore rero sinomufatana bikandi sinakwifuza yuko ashobora kuba mu buzima bubi oya namangwana uko bishoboka byose ariko gusa je ko ndabona yuko
kubwanje umenga ndafise ukuboko kumwe kuko bavuga ati ukuboko kumwe ni kwimara ubugi okay kwimara ubugi ego rero je meze nk'ukuboko kumwe rero ego no rero mvuga ati namangwana uko bishoboka byose ariko mbona wapi hari ibintu nyene mbona bitagenda neza. So mu bitagenda neza ni vyinshi nkuko muko muravyumva mubikurikirana abakunzi ba Inyishu Media ahejeje kutubwira yuko bitariko biragenda neza. Wavuze ko umupangi y'inzu umupangi nk'inzu yangahe nyimba atari banga Thomas? Bo sibanga ko turazinanye mu bisanzwe nampangise inzu ya 50,000 inzu ya 50,000 nkuko mubizi bakunzi ba Inyishu Media inzu ya 50,000 ngaha mu gisagara sinzu ishemeye ntabe na gatoyi gusa ubugaba bw'umugabo nibwo buryo bwiwe niko bayamaze mu Kirundi. Thomas yikoze aho umugabo yiyagaho hambije niko babivuga Thomas. Gusa si bibi wakoze gusa twashaka kumenya neza hoho amahera y'inzu araboneka nkuko bikwiye kuko turazi igikorwa cy'amareresi turabizi kiragoye tunkongahi wacu ego biragoye nyene urazi ko nyene hajya nubona umuntu atarashika ku ntambwe inshemeye nta kintu aronka kandi urabona yuko John cyagwana nicari mu nzira yo kugwana kugira nyene shike kuri ku kifuzo kiwanje rero nukuri byo mabingora cyane kandi byo mabimvuna kugira nyene ndonke izo 50,000 zo kuri inzu na tujya tuno nyene urazi ko mu vy'amakinero tuno dutandukanye yego nukuri byo mabimvura cyane niyo mvura kugira ati vraiment jewe asha ni hatari gusa ni ngorane vraiment. So bakunzi ba Inyishu Media birumvikana yuko Thomas ari mu kibazo kidasanzwe. Jewe ikibazo kiriko kiranzamwe Thomas nca nibaza niyamara kwibaruka ibirezo vy'umwana birakwiye bizogenda gute? Sinzi ko duha umuco abakunzi ba Inyishu Media hano bariko baragukurikirana bariko barankurikirana abakunzi bakuze John abakunzi ba muvyara wanyu bariko muvyara bariko barankurikirana ngira ngo hari ico bogufasha cyangwa hari ico ugira gusa ariko ikintu nyamukuru nashaka kumenya none nk'ibirezo nka Inyishu Media urazi ko ari inyishu ku bantu bose hari gihe usanga na CEO ariko abikurikirana akagira nk'ico akoze washobora kutubwira uriteze ko uronka birezo vy'umwana ashobora kuvyara ejo canke hirya ejo nitubizi jewe sinzi wa mwayiterani birashoboka ko biboneka Thomas ko ndiko ndumva ubuzima bwawe ariko abumbwira ndiko ndumva umenga ni ibintu bigoye cyane sinzi ko wowe insinzi ngene ubibona shaje no kuri je byo birezo vy'umwana hoho ndabaze no urabona yuko umuvye honyene ndiko ndabona yuko ndiko ndagwana uko bishoboka byose kugira umuvye yabeho neza naho toshobora kubaho neza 100% ariko nyene mbo turazi yuko ibintu umuntu arashobora kure no munsi j'akaronka mbo ivyo birezo naho ndoze sha no gusenga gusa no gusenga turabe nyene aho imigisha izova kuko je novuga ati je sinoshobora kurondera icyari cyo cyose nje ndagishobora cyangwa ndakironka oya no kuri aho no bambeshe nzoshobora gusenga aho imigisha izova naho nyene nzoshima tu. So bakunzi ba Inyishu Media murumva ko Thomas ari mu buzima bugoranye cyane umukuru wa Inyishu Media CEO wa Inyishu Media staff yose ya Inyishu Media abantu bose badukurikirana ku rubuga rwacu ngurukana bumenyi bwa Inyishu Media rwa YouTube mu vyumve neza mu bibone yuko Thomas ari mu kibazo ari mu ngorane. So Thomas witeze gukora ikibasi niki ni uwe mugambo ufise akubwisho kintu kubera ko ndumva ni ibintu bikomeye cyane ugiye kuja mu yindi ntambwe wari umujene ugiye kwitwa umupapa witeze gukora iki kugira ngo ubuzima bumere neza kubera ko ndabona biriko biragorana. Bo jewe no kuri je nashobora kubesha sinashobora kubesha ko no kuno navuze ati je akazi kiwanje na mareresi kandi mu bintu bya mareresi nyoshobora gutera imbere cyangwa noshobora kubaho neza atahantu maze kwishikana hanini ashemeye jewe sinashobora kunyegeza je na marafisi ndakenye okay iyi cinema nta ntiratangura kuma neza ntirashobora kuma rero sinashobora gutinya cyangwa sinashobora gusa kumva isoni imbere ya kamera kuko hajya kiri umuntu wese avuga ati mu gihe agize ikibazo arashobora kwitabaza
uja gukira ingwara arayirata. Yes rero niyo mpamvu navuga ati Jesu nashobora kugira isoni cyangwa se nashobora kugira ubwoba kuvugira ibintu impande ya kamera. Okay, je nimba iki kibazo cyashikiye no munsi jewe ubundi kirashobora kumushikira ejo arashobora gusaba support. Rero jewe sindi king cyane sindi umuntu kanaka atoshobora gusaba support. No, kandi sinashobora kubitinya gusaba support. Vraiment dicho no wona gusa abafisa agatima abafise abashobora gusupportinga nyene kugira babone gusa nukuri kugira Toma arafise kibazo reka ndamuhe akantu kugira arabe yuko ashobora kubana n'umugore neza nukuri yo bakoze. Surtout nka CEO wa Inyishu Media ashobora kumubwira kugira ngo niwe kuri ino television arabikurikirana cyane agira icakoze. S'il vous plaît bakunzi ba Inyishu Media, umurongozi wa Inyishu Media, murumva ko Thomas ari muyabira vraiment mabona yuko ibintu bitariko biragenda neza nkuko nawe ni yaravyiteze. So bakunzi ba Inyishu Media ngira ngo murumvise Thomas ibintu ariko aracamwo, ufite icaterera iciyumviro mugambi yo muha kugira ngo abandanye kubana n'umugore we neza. Commentaire zanyu zirakenewe ngaho munsi. So tubashimire cyane kubana mwadukurikiranye. Yari Kuze John imbere yanyu hamwe na Thomas Romantic Boy. Mubandaye kudukurikirana mukurikirana amafilme yiwe nko avuzagira na Mareresi. Ciao ciao.